bene data nabwiye ko muri buntera amabuye ko muyantere ko ndavyemeye kandi Imana yabimbwiye. Habayeho umunsi umwe hari umumama twakunda gusengana mu cyumba c'amasengesho hari muri 2014 na 2015 akamaza yambaye amapantaro baza bambaye amapantaro nabandi banyakenya namubwira nti wewe yari umunyarwandakazi nabwira nti wewe iyo kiba cyumba nyoboye cyari kiri mu rugo gundi pastor twakorana yaba ndakuyoboye ikicumba rije ndakiyoboye ikabutura kanuka kubuja kuja yambaye akabutura murabona ubuhuza abakobwa kuntu aba mwambara amapantaro ukuntu abafashe kuntu abameze ariko yarafata atabafata cyose nicaye cyo mukimenye ndaje ndabije ku rutonde nshaka ndabivuge ku burebure kugira ngo mumenye ico mutinya ni waja mu muriro ntuvuge ngo ntibabwiwe. Maze uwo mama haciye iminsi ndiko ndabwihutisha mwaje uwo musi yaransetse cyane nubwo ko yaranse kandi ubwo gataranseka hanyuma ndamwihorera maze kumwihorera nibwo Imana yamugendera je sinari ndabizi ntabwo Imana ariko muntumbereza kuko rero namuhano yaranka irabwimugira ngo naje kwihana ko pastor twakorana aragenda aratunganya ubwa mbere arataha haciye iminsi irogera musubira ugenda utunganye aragenda atunganya kubugira gatatu yabwiye ati yewe narakubwiye runaka sinigwa ndamuvugize nako abantu benshi bumenye mu nkambi yo muri Kenya yaritambukiye hanyuma iramubwira ngo genda wihane kuri kwa naka araza avuga ati ryari rwega ryagarutse aravuga ati nibitunganye ubwo nyene je nari ndi nibere mu masina hise nija mu masengesho mu cyumweru cico gigira gatatu hanyuma hari ku musi ugira ngira ngo kabiri ni atari gatatu sinavyibuka hari ku musi ugira kabiri niho nagira gutya hari saa 6 z'ijoro nda mu mayerekwa mbona isi Imana igeranije n'iyi kabine y'imodoka zifite amakarisori za Toyota zo muri Afrika bashika ko bazipakira imizigo zipakira toni 5 hanyuma ndambona abantu abisi bose mbona dukoraniyemwo burya isi mona yagutse ariko ntabwo yagutse abantu twari turyamye tugaramye dutunye amavi yose abatunye ni mwicaye naho tuba twicaranye kugira abanyoro bicaranyemo abigeze gufungwa murabizo kuna abanyoro bo muri Tanzania bafungwa babicaranye ko sinzi muzinde gereza Imana inzindinde nta muntu nubwo nkorera ikibi kingana gute nta muntu nzo kwifuriza agashona kabonye ko kameze karagatsindwa. Hanyuma rero nkaboza ncabona umwiza mbona n'umuco uri imbere yaho hantu twa isi yose yakoranirijwe muri ako kantu kameze nk'imodoka mbere isi ifukishije ikintu c'igihema kimeze nk'ico nyene gifuka imyaka kugira ngo ntibore iyo bapakiye muri ibyo bimodoka. Hanyuma rero nibwo nagira gutya mbona ku ruhande rw'iburyo ureba iyo turi hari umuco hari n'abantu benshi batonze bambaye impuzu zera bambaye bafise n'amacumu maremare cyane. Noneho twebwe urumva rero ureba iyo turi umuco wari mu ruhande rw'ubafu umuco no wari mu ruhande rw'uburyo ariko ureba iyo umuco bazanana iyo waruturutse uri kuraza iyi si umuco wari mu ruhande rw'uburyo. Hanyuma urazi abantu bagenda bahura tuvuge iyo murabana ntabwo indyo mwese ziba ziri hamwe kugira ngo ziri hamwe mukamwe mureba ahantu hamwe. Hanyuma rero niho nagize gutya mbona uwa mbere arasohotse aragiye umumama aragiye ageze kuri wa muco arareba arevye wa muco mbona arabuhunza aragiye ajanye umuco bamajanye umwiza Imana imbabarire yajanye umwiza. Hanyuma uwa kabiri gutyo wa gatatu gutyo mbona uwa kane aragiye umugabo mbona uwo mwiza nti ageze hahandi umuco n'umwiza rugabanira bitangurira yinjira mu muco yinjiye mu muco mbona babantu bose bafashe amacumu carimwe bepfo no haruguru kuko aca hagati muri bo umuco wakamwiza cyane mbona batangura kuririmba ngo aratsinze isi. Noneho nibwo nagiye gutahura rero ko ari umugwi w'abana b'Imana uwo muco. Niho rero nagize gutya mbona abagore benshi bagiye nabonye mu bantu b'Imana bajanye umuco w'abagore ntibarenze babiri. Niho nagira gutya mbona wa muntu nabwira ngo ariko iyo kabutura mbona aragiye urumva ko Imana yamuteguye ngo yihane mbona aragiye ageze kuri nako akiva aho hantu yasize amfashe ku mavara ngo ngo guma ngaho wagushizemo azoza gukureho acarigira carafunga ihema iyo nzu yema yari ifise n'imashini mu kuva barugurura. Hanyuma rero aragenda nakaga kabutura kiwe ndamubona neza ndamwihweza
kuko yari heje no kuvuga aheje gusaba afashe ku mavi atsindagiramo ngo ningumeho uwashizeho azoza kunkuramo. Hanyuma rero nawe aragenda ageze hamwe bakatira areba wa muntu ariko ndamweza cyane aribyo wa muco ngwa cyambona arakasa mbona ciye yinjira mu mwiza ndana arakaragiye amaze kugenda avuga ni ya muntu ko zanye umwiza bimeze gute kuko nenda muzi cyane. Ubwo nyene nza numva ijwi rirurutse nk'ikibazo ibyo rirambwira ryavuye mu kirere rirambwira ngo umviriza ndakubwire ngo urya muntu ubonye ajanye umwiza warimbuwe n'icaha c'ipantaro ngo yarihanye ibyaha byose arabirangiza ngo ariko yibagira ko icaha c'ipantaro ari gisesema kuri je uhoraho. Iryo nijwi ryambarira ahejeje kurangiza ngo niwe wanyuma yapfundikiriye abandi Imana agire inyigishe ibyo ngomba kubwira isi ku bagore. Hanyuma rirambwira ngo ugende ubwira abagore bose kwicaca ipataro kibamaze ngo iyo abagore bageze kugiye c'imfiro ngo barayihana ibyaha byose bakihana ngo ari kicaca ipataro bibagira ko ari caha ngo bagapfa batacihanye bico caha kirabarimbuye kirabamaze. Rirambwira ngumviriza nkubwire mwana wandi ngo gende ubwira abagore bose ko abambaye amapantaro bose b'abagore batazohogera mu bwami bwo mwijuru ngo kuko icaha c'ipantaro ngo ari icaha kisesema je uhoraho. Uko ni kwijambwiye rero rije kumbwira ayo magambo rigendera rimaze kwigendera nanje nca bivamo maze kubivamo hanja ndeje ku isaha nsanga ni saa 7 ndeje sanze ari saa 7 nibwo nahita mbyuba umugore ndamubwira numviriza ibintu Imana imbwiye ndamubwiye rambira ngo sinzire ngo kuntu uzobigenza urabivuga rero hakiri karutangaze. Hanyuma nibwo rero naheza ubwo nyene tukivugana uko nyene nca numvise imirariza ya pastor Imana yabwiye umugore baje kwihanako acambira ngo wewe ngo ngo mama runaka ngo arapfuye ngize mama runaka ngo arapfuye ngize mama runaka arapfuye basi tunabwira numva wa mugore Imana inyeretse aje gutambuka. Abantu twaragira ubwoba cyane n'ubu naho turi muri ibi bihugu umugore byamuteye ubwoba kuba yoshira ipantaro ku kibuno. Urabona ko ari ibihugu byapfuye nabi ngo yenyuza agende kuko hari Imana yatanzeho gasopo abizi neza. Rero ngira ndababwire bene data n'abantu mwe je nakomeje kubibwira abantu benshi kuko mu mashengero byari bigoye kwinjira ko uraza abantu benshi nk'amashengero ya Pentecost n'amashengero yemera tamuntu fa kwinjiramo mu Pentecost kandi kugira ngo benshi bupfe kwemera ko hari Imana kubwiye ni hatari n'ayandi mashengero runaka ariko icyo nakozejwe Imana yampaye duhuye umukozi w'Imana nkaba ndakuzi waba ko ndagutumye nkuko naje Imana yantumye nkavuga ni Imana ndakarabye uko antumye nari ndamutumye aho hari muri Kenya. Rero ariko iryo jambo ryakomeje kunjya mu nda nako naje naragenda yabwira tumaze kuba haciye nk'icumwe kimwe duhambye mu mama urumva ko twasengana ngo mbasije yavuga ngo atangaza kuri ko yihangiye ko agiye mu ijuru ndaceceka ariko aciye icumwe nayo nababwira ibyo nabonye hajuru yagiyemo ico nukuri kweruye. Hanyuma maze kubabwira nuko byagenze arabwira ati rero anzika uvuge. Rero mboneyeho akakanya kukigiye kirarangiye Imana itazombaza amaraso y'abamama bambara abapantaro bakambara impuzu z'abagabo atari zabo. Ntuvuge ngo yakubanye canke nukubanye. Imana yambwiye ngo ipantaro ni igisesema kuhoraho kandi kibabaza Imana cane ku mugore yambara. Uvyumve ntuvyumve ahanje ndakaravye wa muntu uza kumva iyo audio ntuyikwiragize nta kizobuza ko Imana itazobiguhanira uko hari we kuzorokoka kubyaya audio ko sifize ubundi buryo no bivuga mwanya hakira kagahinge gato ya social media ushatse uyumvise uyirungikire mugenzi wawe wa mugore wambara ipantaro ndasemereye wa mugore wambara ipantaro witwa kuri uwo mu nzu y'Imana ngubuzi bwo muri Amerika burakubanye burakugoye ndeka ndetse no muri Afrika n'ahandi hose abagore barabaye ndanse baretse imyenda yawo birukira mu myambaro y'abagabo kuko ari bibonesha amabuno yabo neza rero mama hari amapantaro bakunda kwiyambarira zikunze kwitwa ngo nakibonye urihe ugasanga iyo pantaro yakayambara
ugasanga yamaze yamucoye neza ugasanga asusa nuko atanakamna gato yishizeho. Bandi nabo gasanga bambaye impuzu mpaka n'impuzu y'imbere ukayibona. Bene data ngira ngo ndababwire ngo kurimbuka twagiho no mukuru abegereje. Ushaka uvyumve, ushaka ubireke, ariko ndiko ndibwira abo mu nzu y'Imana. Ariko n'abatari bo mu nzu y'Imana nabo hari mwabi Imana yageneye ubugingo. Niba ushaka ubugingo ubive mu hakiri kare, ubuvane n'ivyaha, ugene uko birivuga maze wibonera ubugingo, kuko ngo uwambere azobuba nyuma. Kandi ngo uhoraho nabwi umukiranutsi ngo azobaho, mugabo akava mu bukiranutsi bwiwe agakora ivyo kugabitanya, nta kibuza atazopfa. Ngo ariko nabwi umunyabwe byaha ngo azopfa, maze ngo akava mu byo kugabitanya akava mu byaha byiwe agakora ivyo kugororoka, nta kibuza atazobaho. Aleluya, amina. Izina ryo ntabicure kw'isi mu ijuru. Rero mwene data ndabikuburiye wa muntu wumviye audio yikwiragiza mu bari muri Amerika, yikwiragiza muri Australia, yikwiragiza mu bari mu Bufaransa no mu Bubiligi n'ahandi no mu Bwongereza n'ahandi hose uzihara abantu badusha kuba tuvuga ururimi rumwe bumva. Uko ndazi nababwiye ngo mu audio ya mbere nabwiye ko isi yose ubu butumwa tuvuga hari mwabimana kuyavugana nayo, kuko nta bantu bashaka guhona bose. Hari mwabimana ndavyemeza neza, buri ndimi zose ndazi ko ubu hari ko arakwiragira iburira ry'abantu bariko baraburirwa, ndabizi cyane. Rero havuga abantu tuvuga ururimi rumwe, ndabinginze ngo aya audio muyikwiragize. Uri wese umugore azi neza ko yambara ipantaro, wese ntuzovuga ngo nayambara muri sino, ntuzovuga ngo ujya kujya Amerika, nta teko kujya Amerika rihahiriza umuntu kwambara ipantaro, kuko utanayambaye nta gushobora kubura akazi ukora, kuko hariho ubuzi bwemerera gukora abantu batambaye amapantaro, kandi hano burahari. Dushitse hano bateye ubwoba ngo nta kazi umugore azobona, ariko mbona buhari ubuzi buhari burahari. Rero ndazi ko Satani yamaze kubaka amaso, abona abambika amaso y'ubuhumyi, abaka umutima w'isoni, abashirabaha umutima w'ubweruzi wo kwerura kugenda uko mugomba. Ariko nyamara ntabwo mu ijuru habayo demokarasi, habaho kugenda, hazojayo umuntu agenda nk'uko Imana igomba. Ntabwo hazogenda nk'uko umuntu agenda uko agomba. Nta demokarasi ba mu ijuru hazojayo imbohe ya Kristo gusa ikora ivyo Data wo mu ijuru ashaka.